agakiza nikajya nyene naho uburonderero bwoba bwinshi agakiza nikajya nyene naho ubumenyi bwoba bwinshi agakiza nikajya nyene canke ubutunzi bukaba bwinshi agakiza nikajya nyene. naho ubukene. Amahoro neza bene data, ijambo ni rya rindi nyene, gufata ingingo canke guhitamwo neza ikintu kibereye umuntu akanagihagararira. Mu vy'ukuri no ngaha mw'isi turabona yuko hariho ibintu bimwe bimwe umuntu abigiyemwo bisaba ko arahira. Iyo rero umuntu ashizeho indahiro aba yiyemeje gukora icyo kintu. Hariho ubuzi bumwe bumwe abantu babanza kurahira. Rero no gukorera Imana si byo tuca twinjiramo uko nyene umuntu ngo aravyinjiyemo atacasezeraniye Imana, ngo ejo uce wiviramwo wongere usubiremwo wongere uvemwo wongere usubiremwo. Ariko agakiza birasaba ko ubwa mbere umuntu amenya akariko, akamenya bakizwa gute, baja mw'ijuru gute, bisaba iki, nkenewe nsabwa iki. Hama umuntu rero agafata ingingo akemeza umutima wiwe n'ibimubamwo ko ahisemwo inzira y'agakiza. Aho rero niho ushobora gukizwa neza, ukagenda utadaguza, na cane cane ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo umuntu ngo adaguza mu nzira yiwe canke mu rugendo rwiwe ko adashobora guhimbara Imana. Ngira ngo uciye wibuka vya Rusi na bukwe wiwe Nawomi bari mu rugendo rwabo bakaja gusuhukira iwabo, kubera ko mu gihugu cy'iwabo hari hateye inzara hatera amapfa, ariko ntibagiriye umugisha iyo bari baragiye. Mugabo cane cane ndagomba guhagarara kuri iri jambo kuko barageze ahantu Nawomi arabona ko abakobwa biwe Orupa na Rusi bapfakaye, ata bagabo bafise, nawe arabona ko ashaje, ata abandi bana afise babarindire baze babacure. Ariko aca arababwira ati bakobwa banje ndabagira inama, mwebwe nimwisubirire inyuma, mwisubirire mu gihugu cy'iwanyu, mwisubirire mu ihanga ry'iwanyu no ku Mana yanyu, nanje mundekera amagorwa, mundeka n'ibibazo, nisubirire iwacu. Ariko hari umuntu yitwa Rusi yari yaramaze kuba determine, yari yaramaze kubona Imana yayinabukwe, yari yarayibonye, yari yaramaze kuyimenya, ihanga ryiwe yari yaramaze kurimenya. Aca aramubwira ati reka kunyinginga gusubira inyuma. Amubwira ati sinshobora kuguheba, Imana yawe izoba Imana yanje, aho uzorara niho nzorara, ico uzorya nico nzorya, aho uzogwa nanje niho nzogwa bahampambe. Nukuvuga uko niko gufata ingingo gukomeye. Ino munsi hariko harabura abantu bishirukanya bashirukaniriza Satani ngo banke Satani n'ivyiwe vyose. Mugabo abantu bagomba kuza mu gakiza badahevye n'ivya Satani, bagomba kuza ku gakiza badahevye ati sinzosubira kubesha, sinzosubira kugira amanyanga, fraude ndayihevye, nditandukanije n'ivyaha. Bagomba kuza ku Mana mugana vya vyaha bakaza babizanye. Ora agakiza suko, agakiza nukubanza ukamenya ko agakiza ari guharirwa ivyaha, ukaronka n'inkomezi zo kukinesha, hama ukavuga ati ndavavanuye naco, ndasezeranye isezerano n'Umwami Yesu. Rero gufata ingingo, umuntu afata ingingo yo kutazongera guca muri izo nzira za kera. Ngaha rero Rusi nawe yafashe ingingo aravuga ati jewe nzogukurikira mu marushwa no mu magorwa, mu vyiza no mu bibi, aho uzogwa niho nzogwa nanje bahampambe. Mu gitabo c'ingenzi twobona mu wundi muntu bitagenze uko, yari yarafashe ingingo yo gutangura urugendo yitwa Nyamukirya Nino akurikira mu Kristo. Ariko ageze mwishayo maganya, kubera yibaza ngo ni ivyiza gusa, avuga ati bwa bundi bya bintu byo kuja mw'ijuru, bya bintu byo kuzoja muri ca gihugu c'umunezero, bwa bundi harimo n'ivyago, harimo no guca mwishayo nk'iyi. Aca arisubirira inyuma, aca arigira. Abo n'abantu batagira determination, uko n'ukubura ingingo. Ariko iyo umuntu yafashe ingingo, agafata ingingo neza ukayemeranya n'umutima wawe, naho wohura n'ibikomeye uguma ubandanya uja imbere.
ubwo umushishikaro uja imbere, kandi abantu bameze uko nibo bagiye kuja mw'ijuru. Abantu bagwana n'ibibagerageza bagashishikara bakaja mw'ijuru, abo nibo bagiye gushikayo. Abantu bahura n'ivyago ntibidodombera Imana ariko bakagwana babandanya, abo nibo bagiye kwinjira mu bwami bw'Imana. Nawe rero mwene data uriko uranyumviriza, nagomba ndakumenyeshe ko ukwiye gufata ingingo. Ntihazobura ibigwanya ingingo yawe canke ama objectif yawe, ariko ukwiye kurwana intambara nziza ugashishikara ukaja mw'ijuru. Kandi Imana burya irafasha abantu bafashe ingingo. Imana irafasha abantu bafise imigabo myiza mu mutima. Yesu Kristo aguhezagire. Yesu Kristo agushoboze gufata ingingo